ikiyago cacu yacumvise caho mpagaze sindarekura nagume hajya arindire dufise imiduga myinshi muri kino gisagara ntaza kubura umuduga vere mu muharifti Jenzi ko twabisanze tuzobisigaha norindira bakama lift wewe rero ndakwemeye mba ndindira kijya gifuso yofuma basi sebago dikiho cyangwa igihoho akama basi ngafuma hasi ndodera hari inyuma. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Reka tubaramutse amahoro y'Imana kandi tubaha ikaze muri abantu bacu turabakunda namwe kandi muradukunda vraiment uwoza bango ntimudukunda bababesheye turabibona ko n'umukurikana ibiganiro tubashikiriza haba ibiganiro byo guhimbaza no gutazira ibiganiro tuba dubisibatumire bakatuganira ibige bitandukanye n'ibiganiro dushobora kuza wanashima twese hamwe tukicara tukagira ico tuvuganye ku bintu kanaka biba biriko biraba muri societe canke mu gihugu ndetse mu kibano kumbure no mashengero turinjirayo atandukanye kugira ngo amakuru yose tuba dufise tuze tuyabashikirize atangorane nimwe ni protector kingo rero ngarutse guteramana namwe mazi minsi ndabaho witwa Wizobi no yantivye inyuma y'amarido banduze hano imbere y'amarido abantu batangore babona ko gasuru gumunyegiza kazane hano bakabone mwakabonye gute aca yinyegeza mu gashapo kagakofera rero n'umunyabwoba ariko buzohira nanje nuko nari imeza ariko rabuturahanga nasha n'utugwese nkubita kuko mba nyene ngomba ko mundaba nanje nkabaraba tukarabana nivyo vyiza nuko reka twinjira neza mu kiganiro cuno munsi kiza kuba ari ikiganiro ciza ikiganiro kiryoshe gihuye n'ibihe turimwo ariko kandi sinza kuba ndi jenyine nko musanzwe muzi ko tutitambana kandi tudatamba twirorera ariko n'abana bose abarorerezi nabo baratamba mukabarorera mu kiganiro cy'uno munsi rero turaza kugaruka ku bigiye bitandukanye na cyane ibicanye n'igisata cyo kwiyunguruza tukigaruke ko twe twevuze ubushize tuba vy'amakinga amamoto amabus n'ibindi hariho ibisata bibiri twasigaje turaje rero tubigarukeko bimwe muri vyo imbere ko tubivuga ko tubaze turamukanye duhera hari inyuma y'amarido aduze kiganza reka dogije ikihajya tugica agatambara kajya n'agatambara gasagote ko ntakabona neza sura utungagize tura abaramutsa mwite Wizobi abantu babona imbere y'amarido muzohoramo mubona nanje nicara hari inyuma y'amarido nyene ibintu bikagira inzira kuko nakare nta kiniki cyavuze wenyene ariko kandi turaza kuba turi kumwe na gwagwaruka hano mbona umenga bose bashavuye usanga baje batanoze akantu nana yahora akunda gutwengagura ngo yacinyitse umuntu mpijambo bwa mbere n'umuntu atwenga ingatsira yagire ni nyaramwenyo ariko natwenzo yahindabera gi mwaramutse Meze neza yego ndashima yego sha kaze mu kiganiro cacu c'uyu munsi murakoze sante turi kumwe na Berize mwaramutse Beri mahoro cyane meze neza yego ndashima sante sana turi kumwe na mama Martine kankoto kuduharage twumye n'umusinga amantu se yavuze ndi gacoho hajya ntibaba kwe naruko nutwoza ya naruto tudagara twajya kira uhejeje kuzijya umuntu ukavyimba kibaza kari w'ingurube nuko kwari wakabenzi batsitawe inyamununga apana inyaburunga tuko ikaze muri kino kiyago murakoze sante sana tuzagwa turi kubona Eliane tukuramutse mahoro cyane meze neza asante sana tuzakuba turi kumwe na Nana tuva bien tukuramutse nawe yambi uyihaye nde ujya nyene ubushitse weze yaravuze uraharira ubu naho ntumwivugiye ujya nyene wa mubogaro we jembuze ujya ari karandaba reka iyo mitwe natwe turayiza Ridia tuguha ikaze nawe mu kiyago cacu murakoze ramutse abaje kudukurikirana ni sawa hiyo mu izina ryabo reka mvuge nti ni sawa abatari sawa twandikire yego tuza kuba turi kumwe na Sofoni ngenda kuri yo nawe tukuramutse tukwakira mu kiganiro cacu nanjye ndabaramukije cyane aho muri hose
amahoro y'Imana ganze imitima yanyu. amen amen. Akoze Duce cyane. duhera iwawe ugivise mikro n'abantu batatu twasanze bariko baridoga bahagaze umunsi wose, hari barabara nabasanze ko sinorivuga, bahagarara umunsi wose basaba lift, aba boss nabo baziguriye babaca ko bababonye bakaduza ibiyo. Uko ituye agasone yaduze intoki zibiri ati wambonye wambonye. Abantu usanga rero bahagaze kabisa, ndiko ndahaca nari muri siporo, mbona ariko aridoga je vraiment kuramutsa abantu ni bimwe mu mpano Imana yampaye, ndabegera ndabaramutsa naza vipi muri muduki hano uti reka shari kare kabona abantu baguze amamodoka baratwijyako kugira ngo urahagaze ngo saba kalifta kaguca ko yiruka ibi yakaduza. Rero usanga bariko baridoga bavuga ati none gute twebwe tushobora guhagara nko umunsi wose tukabura lift n'imimuduga iri muri kino gisagara. Ngiye ndebe ko mwana yamanutse mu gisagara je kura papa bati none ga papa bigenda gute ngo udafise imodoka nimwe ibiduga byose ntabwo abona kame karimo. Abantu rero usanga umwikomo wabakubise bandi bavuga nti share kare ho jebero bino bintu sinovyigumiza mu nzo bibazanira kugira ngo tubisenge na runo rwaruka dusaye duteramana. Ndibaze rero ni gute none umuntu ashobora kuhagara umunsi wose arindiye lift ku bantu baziguriye, hari usanga no agatoro yakarosa kubisa amagendera kaca arindira lift none uyibuze birangira utashe gute bica bigenda gute. Ikibazo canje rero kica kiza kivuga giti mwebwe ku bwanyu uyu muntu canke bano bantu bahagara umwanya mureme barindiriye lift nta kuntu baba baragena na taxi guru kugira ngo babandanye gushika iyo baca, ko ushobora gusanga uhagaze umwanya muremure n'ubagiye n'amaguru agatanga gushika iyo aja. Ico ni cyumviro canje, ariko je kurande gwa narabashigikiye gute bogena n'amaguru kandi imodoka mu gisagara zihari. Naho rero numva sinzi naba mubagira je kurande gwanje numva bo bananya bahagarara bakarindira imodoka iza kubatora kuko aburiyo gisagara ntigisagara bise imiduga myinshi kandi nta muntu asaba ngo bamwime. Rukorera ijambo hariya kwa Sofoni ikiyago cacu naho gihagaze. Murakoze cyane. Yavuga ati byandagara mugabo byanditse. Uwo mugani naho imiduga byandagara bigize gute? Byandagara byanditse. Aho ni myinshi mugabo irafise beneyo. Irafise abayigaba. Rero nkagiye ku bwanje sinova muhira mvuga ati ntitwaje amafaranga y'itike mvuga ati ngo ngiye gusaba lift. Cyambere na mbere ngaho nta n'ubwenge wabisizemo cyane. Ntiwabisize muri logique kuko umva we ntubuzugiye gusaba hari aho uronka kandi hari aho ubura. Wowe rero mu gihe ijya plan A yanse cyoresha plan B ugenda witwaje nk'amafaranga y'itike yo kugufasha kuyunguruza aho ujya utabufise naho ukagenda bakwimye koroka n'amaguru. Ukoroka n'amaguru. Ariko Sofone gute umuntu yokoroka n'amaguru n'imiduga iri muri kino gisagara vraiment je numva yotena agatena kuko ngo yihuse yavyaye ibihumya kitondanye nagatena karindira kumbure zibiri zirashobora kumurengana yigira gatatu bakagira akagonga bati reka tugere tukujanye. Mu bisanzwe urumva uyu yatenye ngaho nta bafisi yaja abaje nkeka baje gusaba lift gusa baratembera nicyo kiba kimuzinduye kabisa. Kuko je sinumva yuko ucugenda ukarindira ngo urindiriye umuntu aguha lift utazi yazanana mutazinanye ngo urindiriye ngo aze guha lift. Urumva ibyo bintu uriko uranabishira no mu bwenge ntibipasa neza. Ko rero urananiye hera microlite ya nawe twumva jemba numva yote na kabisa uko tuvyemeranye muri kino gisagara hari imiduga myinshi none muri imiduga yose harabura numwe hari ifite umuntu kweli. Agatoro karanagoye muga. None we ntaba ariko arakagendera ko igitoro cyo muri iminsi kiragoye. Hari n'abantu bafise n'inzigo bavuga ati je nakaronse bingoye. Urumva rero je nta n'umuntu no kunguruzako. Kubwuko yaba yaraye imisa yikara urumva ubu basigaye barara amajo batondeye igitoro. Sanga imodoka itonde kuri station nk'indwi zibiri indwi yose batondeye igitoro. Urumva yaronka gatoro gacuvuga ati ngo zana lift
fumuha makenya akagutwara kuri make ako kumusaba lift ivyo byagusaba bitera ubwenge buke. Asante sana. Impanuro bayumvise, tugende kwa Lydia nawe kiyago cacu yacumvise, jaho mpagaze sindarekura nagume hajya rindire dufise imiduga myinshi muri kino gisagara ntaza kubura umuduga vere mu hari lift. Jenzi ko twabisanze ngatuzobisigaha. Norindira. Bakama lift. Wewe rero ndakwemeye. Mba ndindira kijya gifuso. Yofuma basi. Zo bago dikihowo. Cyangwa igihoho akama basi ngafuma sindodera hari inyuma. Je norindira. Canke ibeni. Agafuma sanshira basi harano numvise muri VIP. Muri Baghdad. Muri VIP hajya inyuma bashira imizigo. Agafuma sanshira apana mwigapo. Muri VIP niko basigaye bahita. Nk'umuzigo muyinga. Agafuma sanyugarira nayo mande kubera nkabona ko naje nari umunyenga. Ariko utagiye n'amaguru kamera. N'amaguru imodoka zuzuye mu gisagara. Oya frame. N'izindi birirwa barata. Cha wibaza umutipe twari kumwe jo yicaye mu kimodoka gishaje telefone munati burya ndi mu buyenzi ndiko ndakoresha imodoka. Ora imodoka ziri ku magarage, ora imodoka ziri mu ibarabara izitondeye ibitoro. Muri zo zose fumurindiri muri garage kazokirika guhitana. Rishobora gukira uwo munsi nyende ko cimuce mwikanga. Ariko Lydia utusubiye inyuma gato gute ubona gute urumye urindiye lift ugasanga amasaha yo gushika iwarugiye yaragucitse utararonka iyo lift muri ico gihe hari nk'umuntu yaraguhamagaye kandi ahantu hashobora n'amaguru gashika wanashima akaguha n'amahera yo gufasha kwiyunguruza ugasanga uracire gushika kubera kurindira lift nta buhombe byo wumvamo ubuhombe oya kandi mba nabuze icyo nkora mba nagiye gusaba lift gusa hajya rero usaba lift abayaboze cakora mwikamyo ntiyicara mwibeni ntargeze je no kwicara inyuma kubera nyene ko atari gwanje ari abandi ego ariko abantu basaba ama lift cyane usanga bari mu migwi nkiyi y'aba fonctionnaire y'abakozi ba leta yabikorera utwabo mu migwi nkiyi yabikorera utwabo no bakunda kunohoka sofone aracase ngaho rero sofone twumve nawe ahagaze jewe vraiment kari ndamaze ico kibazo ukibaje mu gihe cyanyacyo ndamaze kubyitegereza cyane usanga basi abantu bakunda gusoma amaliste n'abakozi ba leta bari usanga bambaye amaniforme yo muri banke barabimya mwara yabitseyo muraje ngaho turabambuye agaciro oya ntitubambuye agaciro turiko tugerageza guca hirya no hino ikijanye na kino kintu cyo gusaba lift no kwerekana ingaruka yavyo mu gihe ushobora gucibwa aho kazi kubera warindiye lift donc muvuze bo mwabonye hano nanje narabonye abataxivero basaba lift urumva ni mu mpande zose ndo kubera arukunje nkunda kuzinduka nigira nyene mu buntu bw'ubudiri abakozi ba leta keshi niba usanga bambaye neza basobetse amashati meza amaniforme nyene yo ku kazi niba usanga ariko batega amaboko nk'uku agira ukungo ubwo rero ko bishika bagacegwa no ku kazi babigenze guterega nyene hajya kugenda none bazi Sofoni yagiye ku ishuri umukobwa hano yavuze ngo yatonze imyaka 3 n'amaguru ibaza imyaka yatonze ku ishuri n'amaguru ahetse amashure aguma agenda n'amaguru kwe kandi imiduga ihari nasabe lift kuba amashuri yarayamaze ni atari gusa bari guhabwa lift ntibisaba kuba warize cyangwa kuba warize cyangwa utize yego rero ko Sofoni tugushimire uvugira kandi Lydia sinzi ko yanyuzwe ariko tuvuga tutabasaba lift cyane bari mu migwi iyihe mutumbise ba fonctionnaire bakozi ba leta ariko nibaza ko atari bagusangira kumbure Lydia hari abandi yaramaze kubona asaba lift nabikorera utwabo barasaba lift haje nta muntu ndabona agiye kurankura utuntu ashize ku mutwe ya myumbati vyavyema asaba lift no mu taxi vero narafata kuri ho akayifata nuze takutuje nabasavye lift hajya bayihaye oya hajya
mu bisanzwe abasabye lift bwiri munyarukane n'ingoga sinzi ko muza kuvyumva kumena na yakora vyarumigwa ureke twumve nawe jambo ni gwawe jeho bwanwa bwafutse umuntu hajya buriko maze iminsi ndiko ndagira gusansuma y'abakobwa bafise ubwanwa burya rero bayantugira namba tubesha rero asiteje kintu c'amarifti ni mbama zimwe zo mu minago imbama nyene zimwe zo mu apana ububamo navuze ni mbama abo ni hatari yo rero gusaba lifti umwanya umwe ni vyiza undi mwanya si vyiza guta atari vyiza kandi hano dufise imiduga myinshi mu gisagara rega nuko nyene ahubwo pambana uronke gwawe yahaye uriya nawe yoguha ariko utararonka gwawe urabururiritsa abandi uko nabo nawe urayifise taxi guru niyo mpamvu Imana yayiduhaye taxi guru vraiment taxi guru irafise ahantu idashika bivanye cyo ugasanga iragucereje canke ikaruha n'ingoga n'igihe ushobora kuja ukizera lifti mugabe iyo lifti urumodoka rugeze imbere rugapfa rava pase nari mu maramvye norira bisi igihaguruka yari lifti cane yaje na lifti masha nawe urasaba lifti uraduhenze wapi ndagira isoni rero nyene nkitwe rugupfiriye ko canke usavye lifti niyo mbonye hari igihe usanga nk'ibimama bingana uko karaba umuntu ati none uyu muntu kweri yabuze siyisa yo gushika muri vi yanka kuja muri bisi asaba lifti muri tujya tumodoka tw'ubutu VIP nyene tumeze neza abantu gusa nyene hari igihe bishika ugasanga aranayifise muga nta gitoro yaronse uwo munsi kandi ivyo bintu bikunda gukora abo bantu ugasanga uno munsi yabuze igitoro aravuga ati jewe uno munsi namara yanje ntanganaje ndayifise mu nzu reka ngende gusaba barya bazifise nanje narabahaye lifti nanje narabahaye mugabo ivyo ntibikora hari igihe nyene abantu dufise imitima imwe hari abantu nyene ashaba ucu vyumva nawe rero byukuri ni hatari rero afa pasena ariko ndavuga ngo nuriye bisi hari igihe nyene urira bisi ugasanga usumbwa n'uw'amaguru umushoferi baramuhakije bisi twayuriye igenda hamigeza igera ahantu kuri dodani ancira zima nyene izina yakije uw'amaguru yaragenda agatambuka akadusiga tukamubona ugeze wumva umenga woca mu kiyo ukaja hasi ukapfa umugenda n'amaguru nari mu gihugu ca Tanzania igihe kimwe muri zirya basi zitwara abantu somye hejuru ayo baba banditse ibintu usanganitse ngo kama unaharaka shuka ukimbiye uwo munsi rabihuta mwace muruka muriruka uwo munsi vraiment aho batakubise umushoferi yubahwe naramuhaye pole kabisa ariko bamurenganije none katero yayishe nico kibazo rero abo rero usanga ari muri babandi bari bafise ziwabo bari babuze lift kuko twari dutonze umurongo uru twara mu kintu genda kiradupfira ko ziwacu natwe duhonyeye zigenda nk'umuravyi rero no kwikosora turabe nyene kandi lift simbi hari gihe nyene bishika nk'ubu nta bisi hari gihe usanga bisi tatazo rero uyibonye ntuyisige urapfa kugira nyene kugira ngo urabe ko kagushikana imbere basi atagutwaye naho ariko rero ku bakobwa naho ku bakobwa kuri twebwe rero ni ingaruka mbi imwe idasanzwe kuko hari igihe usaba lift ugasanga usabye igisare bica biburundi rubanza nyene uvyumva ariko namumura narinda bigenda gute ngo ubwire umuntu ngo njana ubonye agenda ntuzi yagiye kwa yugiye nawe niyo mpamvu je lift ntakunda kuzisaba oya nta n'umunsi ngaho ndanayisaba narigeze kwisaba igihe kimwe mvuye mu gatumba kweri nacerewe kw'ishure nja mu Kajaga nacerewe ndiyumvira ati none aha bizabugenda gute uzagenda nayisavye mu taxipera pana w'imodoka none mu taxipera we aba mu gahinga ntiyakoraba agakinga no henura nka simba oya ja agakinga kanja niyo mba mbona mugaba imodoka ni mujisho sante sana Eliane aba bantu basaba amarifti bagacerwa no kubuzi kumbure wanashima kubwawe ubona bogira umwifato wahe mboje ujya muntu mbona ari indira lift nuko aba abona ko atabina afise bimucereze mugabo ufise ikintu kigucereze ushobora kugenduka nk'abafise bacereza rero kandi mu buzima bikaba bitameze neza bagati ku maguru sinoshikayo bobo vyogenda gute
boje gusaba lift ntabwo ari amakosa gusa hari igihe uyisaba ntibaguhe hari igihe gusa urashobora kugenda n'amaguru hariho abagenda n'amaguru ugasanga uko ariko aragenda niko agenda asaba hari igihe agira imana nziza ugasanga yarose lift ariko aragenda mu nzira ariko tugarutse gato kuri bano bantu nabo baba bahagaze umwanya muremure bakabura birarangira gute barasubira inyuma n'amaguru barabandanya iyo bari bagiye biraza guherera abo ngira ntibaba bafise iyo baba ariko baraje bino bintu birakomeye gose ntibaba bafise bariko baraje bavuye muhira baza bicara hajya baratena barahagarara ati lift none ngo ntibaba bafise bariko baraja kwera none ko ugumye uhagaze niko butera bwira amasaha ugasanga ugiye kugenda n'amaguru nko ku mugoroba wabaye nk'aho hantu hahagaze guhera nka saa sita mugabo ukaje usanga uvuyeho ku mugoroba ariko reka hari ukuntu ugiye aba yaragenda n'amaguru jewe nyuma nza kuronka lift nkasanga ndamuciye ko ndarenganye ndamusize ntumva ko umurindira lift nyene ugeza igihoronkero uyiguhaye ikibazo nuko utazihuza kuyironka hari aho uyironka n'umwanya utayironka urumva rero ntushobora kwizera ngo ndaronka lift twaguma uhagaze aho hantu utuma uratera imbere uragenda uratera kugura imbere ukabandanya sante sana mama Martine niyihe nkurikizi canke ingaruka mbi ku mwigeme akunda gusaba lift uburyo ngo umukobwa asaba lift cyane birangira na wayitanze ngendano mbo umuntu nk'ubu agiye gusaba lift ziza yogenda yitwagije uduhera twiwe pembeni kugira niyabura iyo lift azoba afise ayandi amahera ari pembeni agaca agenda aho hantu aba ashaka kugenda inkurikizi rero ku mukobwa asaba lift cyane ibiyihe lift nimbi ahubwo bazi barareka gusaba lift hari umukobwa nk'ugiye gusaba lift umuhungu ugasanga umuhungu yifitiye ingeso usanga iyo lift kugira ingora aterura atwara muhira kubera benshi bavuga ngo lift itera inda lift itera inda umeze ko ntuyigumye ngo lift itera inda kirore chama mama Martinez kweli so kubwa wale ruvuga uti gwaruka rw'abigeme ntirukwiye kumenyera cyane ibintu vy'ama lift uko hari igihe usanga ikugira ingaruka mbi yego ariko bivana na lift yari yo nonogira ngo ubona uhawe lift n'imodoka y'igipolisi ko nabo baratanga lift barasanga ku murongo vyacanga yote abana abene gihugu mwurire twigende none iguhaye lift ari imodoka y'igipolisi umutekano bukwiye ntangora usangamo harimo abantu bafise ingeso mbi ugasanga baragushikanyaho bagushika ugasanga umwe aravuyemwo ugenda ashitse kumbe wapi abakurikiye ivyakurikiye zizaboreka gusa kuza barasaba amalift okay abatanga amalift rero bakaca bagomba kuyavyaza umusaruro gira akajambo babwiye ko biri kose nabo nyene n'abantu bafise ubwenge baraza kuvyumva abo bantu baza baraha amalift babireke si vyiza kuza baratanga amalift mpo sante sana eberi bona wumiwe ikiyaga ariko wacumbise agibonye urukwavu rushinze amatwi cyane bariko rurumviriza ikiyago cacu cuno munsi ingaho rero nabagira ico terereye mubiki nagira wavyumviye mubiki hari ivy'indagara n'irengarenga mba turiko turavuga sawa wavyibagiye burya ndakwibutse je nabonye wigombera ikibazo cyawe wawe mu bisanzwe twari ku kibazo rusange kijanye na bano bantu bahagara umwanya muremure bategeye lift bakavuga bati imodoka ni nyinshi nta kuntu tuhagenda n'amaguru utubazo twagiye turahanyuka kuri ico niyo shimikiro dufise ku bwawe bano bantu bo bigenza gute boguma barindiriye lift canke boshiramwe amaguru mwibarabara bakaba bariyunguruza na taxi guru aba baguma bahagaze barindiriye lift ngira baba bashaka nyene kuba bariparika ngaho kwibarabara ngira ntabo bafiseho kuja kufisi yuja nta kuntu hoca ugenda guhagarara mwibarabara ngo urindiriye lift tamahera ufise yo kwideplaza hagende n'amaguru lift
mu bisanzwe usabye lift kenshi biranagayize kaje usanga uhagaze mu ibarabara ukagira nk'uko yego n'abakubona baragutwenga cyangwa wibaza rero uyibura uramaramara yego kwe kubwawe rero uvije Berize nta lift nosaba bro nta na rimwe ndanayisaba ubwo rero cyo ukamuna mbese imodoka kayisaba nzoca nduzi ibiyo kiretse basi ari nk'umuntu nyene tuzinanye nkamubwira ati nyunguruza sawa mugabo umuntu ntazi erega wowe muzinanye naho utanamubwira waranavuga ati wenda sindagusiga tugere tujanye turi kuri bano bantu rero usanga bahagaze nababwiye bakunze kuba kwibarabara riri hano ntajyo mvuga usanga namwe mwese azi barabara yegitazi n'umuntu yagiye ati lift abahagara bakabajana umwe yavuze ati burya twagiye turangwa dusanga badutwe mu rupangu kubugaye twavugiwe n'umugore waho hantu barajya riguye kubwawe rero uvuga uti ibintu by'amalift babihagarika kubera ishobora kubakwegera kenshi nko ku bakobwa usanga bigoye ariko kandi no kubahiga hari n'abahungu basaba lift ugasanga asabye lift umumama yabana kamurangurana mu gipangu ati burya nawe nturi umwana mubi bikarangira umuhungu arishe ya lift urumva navyo nyene birashika kubwawe rero hokogwa iki kubasaba ama lift n'abayatanga ndetse n'abaca bayabyaza umusaruro abo bayabyaza umusaruro nimba ubona yuko utanga lift ari uko ucurihisha utuma ubireka ukareka gutanga iyo lift ukabandanya ugenda abantu bavuga ati je nofu iyo lift basi ndayiri ariko nkashika iyonja nabo babwiye iki abo nabo cyane cyane kubahagarara mu ibarabara je niwo mpagarara ko kenshi urinze uhagarara mu ibarabara ngo urindiriye lift uba wawuzi yuja mu bisanzwe kandi bagomba gushika none nk'uyibuze bica bigenda gute uyibura gute n'amamodoka tubise muri kino gisagara birashika ukayibura hari abantu usanga bafite inzigo banakubonye ugomba gusaba lift ntibanakuraba cadutse ibiyo byose birakomeye cyane nuko rero tugushimire ku nterano zawe twerekeza kwa Gigi Gilene hariya nawe twumve ikibazo wewe n'ikibazo rusange wabyumvise noneho ibyo twaganiriye ko byose ca hirya no hino wanashima dutere dusohotsera ikiganiro cacu ku bwawe wobandanya uhagaze urindiye imodoka iza kuguha lift wowe uracanganya n'ay'ikirundi wobigenza gute nuhagarara nkarindira iyo lift ndakumva frame yego from gahagarara kuva mu gitondo saa 2 saa 3 saa 4 saa 5 saa 6 urindiye lift aho kuruha no hahagarara namaka mbere nkarondira n'agatebe nshira rero umusabyi wa lift ngiye nemera vraiment bisemo experience tora agatebe ukicara ahubwo geno n'agatwaranye kavuga tumbe sindabasaba lift batevye bandicaro gatebe ndabarindiye ariko Gigi bishitse aba bantu witeze kwaza gutanga lift uwo munsi ugasanga baguma baguca ko bagenda nyine bagenda ugupfuye agasonera kugirira ukakamyese kerekana ko yujuje ubundi canka atagupfuye n'agasona kahabwa hageza kongeza karero gira umwotsi gutumukire avuga ati guragwawe ona wewe umba zoca bigenda gute woca wirirwaho nyene rikarinda rirenga byogenda gute si bose bobikora nimba umwe yorengana kabinkorera n'uwa kabiri umva si bose usanga haci yarengana umugwa neza aci yapfa gasoni aci yamako ka lift akanyunguruza aho narishaka kuja asante sana ubwo rero ngo twumvise ngo rero n'abatanga ama lift mu nyubaka yavyaza umusaruro wowe umaze kubumva nawe abo nje sindabumva wewe nta bintu vyishuza cyari twamanukanye dote ngo sinzi ivyarivyo abo tumanukanye vyatse umusaruro turifiti twabo batanze ngo ntavyo urumva wowe nta makuru ufise ariko ngo ni bano bantu ashobora kukwemera lift akayigwa wanashima mbwa mwashika imbere ati bana ho gereka nanje kino gitoro caramvunye twibete ngaha hirya gato hanyuma uraburagendana nakungurutsa ndanagutahana ntabo urumva nabo ntabo ndumva Imana ishimwe ntukahure nabo Imana bakurinde nuko rero kiyago cuno munsi tugisozera tushimira Gigi Gilene twabanye neza mu kiyago cuno munsi
urakoze sante sana yego dushimire Berize twabanye neza mu kiyago cuno munsi yego nawe ndabashimiye dushimire Martine mu kiyago cuno munsi twabanye neza urakoze asante asante dushimire Eliane twabanye neza mu kiyago cuno munsi murakoze cyane asante sana dushimire Nana tuvabye twabanye neza mu kiyago cuno munsi bukebuke ngongwe okay dushimire Lydia twabanye neza mu kiyago cuno yego murakoze asante sana Sofoni twabanye neza asante ku ntano watanze you are welcome asante sana prote turakingiwe nari mpagaraye kino kiganiro nanje nsezere ariko ndababwiye ngo mwabona umusama lift inyuma yo gusaba lift nawe urayitanga mwavuze ngo ibyagusa bitera bwenge buke hagarara mu gitondo ni bon savye imwe babiri ukabona birase canganya nayo ikirundi canke wikore kutwagenanye mu gasakoshi canke mu mufuko kugira ushikiye ucakiri kare udaceregwa mwabakozi ba leta simwe gusa twavuze harimo n'abandi imigwi ba mu mashirahamwe agiye atandukanye yigenga ndetse n'abikorera utwabo avuga ati bana mpaka lift nanje simbe shikingaho hirya muri make rero lift si bibi ariko ubonye igiye hafi gucereza yihoze ushiremwe ibirenge mwibarabara hari gihe wogera imbere ukazohora n'umuntu agwa lift utanayimusavye bikamutera akamava ati umuntu ariko aragenda mwibarabara reka ndamuhitane ndamwungurutse ukashika iyo ugiye bikagenda neza udacerewe mu gikorwa warugiyemo ngusozera rero ngo mampe ijambo witwa Wizobi inyuma y'amarito yarazi ngo namwibagiye nigeze kuvuga nti none hawe lift n'imodoka yiyo bapolisi hari kibazo none ko muratubona bari ku mirongo rero tukavuga duti nabonye uvuga uti je ako kanone numva mfise cyo nokavuga ko tukavuga tuti none imodoka y'igipolisi ko duhora tubone tora n'abantu ku mirongo igatanga lift ikabatwara ubwo nibaze yuko ikunguruje security yawe imeze neza nta ngorane nta nkurikizi bagushikana neza yugiye amahoro bona Wizobi atari kuruto kavuga ati nanje vraiment baba bamaze kuko hari lift udushingira intahe bigenda gute mvuge nti polisi sana abantu bitwa bapware hariya kuri Nosiatire hari umutipe yitwa Noze wewe mukuru abatware abaja kumutanga abaja mwirohero ubona nk'intoke abana bazigonze mutabarire reka tubivuge kuko bo bafise ikintu cyo kuvuga yuko imodoka zose ziri mu gisagara ari zabo iyo utamuye utavuga ati ntaco gusa umenye ko twe turabayoboye iyindi ramitana bari abantu rero nabona uko bacaniye kuri kano kantu k'imodoka z'igisirikare cyangwa z'igipolisi bari abantu vraiment bagira umutima wabo uriko utandukanye n'abandi bantu mu gatondo uri mwibarabara ugenda uzobona imodoka zabo zigenda zuzuye abantu zuzuye abantu hari zino modoka z'amashira hamwe ndatandukanye hari ukuntu bafise ukuntu basigaye bafata pembeni hano muri ville bagapakirira amahera imodoka ifise kashe ya Regideso ukabona ipakiye abantu ku mahera ikinda kivuze uko ni kenshi tubibona kandi bagapakira ku mahera atari make bene data bo bakabwira toya niba uja mu Kanyosha niba uja kumutakururira tugende gutwara kuvuga ati bakakongoruza n'umutekano bakenda bagucungera rero jewe nigeze guhura na insolite umunsi umwe kwa modoka z'igipolisi nayo ntwaye imodoka y'igisirikare ariko mutaga nariko ndagenda ahantu mbona nyine imodoka itambutse mbona nyine abantu bose bakora navuga ati nuko naje ndiko ndagenda reka nurire izo siso ndazireka ipere mw'abantu b'Imana mwe bize kumfasha hari ukuntu rero twuriye turicara umusikara umwe gutya uwundi gutya uwundi gutya uwundi gutya ubwo rero iyo ngwino ukuvuze ngo gutya ntibabibonye ngwino nana tubaje nago y'ikibanza kwikote zose ngo nangorane ugwize ngo gutya ngo uwundi gutya ntavyo twabonye ingo ngadusozera ikiyago cacu nukuvuga ngo urabona ujya modoka haje nyuma ukuntu hameze kwikote yagutya ari umupolisi umusirikare na gutya ari umupolisi umusirikare na gutya ari umusirikare na gutya ari umusirikare yani turagenda turashikana agomba kuvira ngo ndababwira ati burya je nashitse urumva nyoruruka nakire telefone z'abantu nk'icumi yese bagiye kugufungira hehe bagutwaye hero gati ndapfuye none jewe tuvugana bagiye kumfunga ndavuga ati je wapemeze neza ngo wumva ngo nakangambwiye ngabonye ngo wumva ngo bagutwaye Erega naje najya kumva ati wa mugari burya ndiko ndarota aho ndi gusanga ndi mu gaco ntabize ndi mu zo telefone tutaguciriyemwo wazakira ukiri muri iyo modoka canke wamaze ku bari banshikanye kujya kunwe navuga ati je nashitse ari ukuntu umubwira akabwira chauffeur kamubwira ati je nashitse akagushira hasi rero urumva kujya kunwe telefone mu mufuko bwana amaperi miva ko gende ubwo rero iyo uza kubona ayo maperi ukiri mu modoka wasimba ukorokera hasi uti nari gukoroka mvuga ati ubu tuvugana abantu basanga bavumbuye ibanga ko bantwaye nkaba ntabizi ahubwo bavuga ati kane kuvuze ndinshira hasi so rero icyo ngombye kuvuga dusozera yego no kuvuga ngo gutanga rifuti nkuko bacho bakora bivuga umwanya umwe
je mbona atari si kibazo ariko je icyo novuga niba usabye lift menya gusaba ugenda kuko niba tuvuge nigaze kuvuga akantu kera hano turi hano nigaze kuvuga ukuntu nigaze kuza amabisi yabuze kandi nagomba gushika ngaho kazi umenga saa moya ico gihe nagomba gushika ngaho saa moya abona saa moya zigeze nkiriyo nta bisi taxi ngiye kubaza amafaranga ni menshi bigende gute rero haca haza ibeni paki y'umusenyi n'ibipawa n'iki ndasaba gutya mu mutipa arahagaze Amerika turi kumwe barayira bati nurura niyo misenyi te barababesha umutipa acaranzana ancana muri vira arandengana angeza kuri Kotebu canda batasigaye wondengana n'amaguru kandi iyo misenyi ntiyakomye ko naje ngaho bonye sasa n'umusenyi nukuvuga ngo wewe usaba uza gusaba rifuto kaza gusaba kuri Vox kaza gusaba kuri je imodoka bizimvye zo kubanzi ma TX ma V8 umuntu naguha rifuto akavuga ati ndamufaga so ndamuhera rifuto ko cyangwa izo ntebe ziracafuye none ko zizaca ko wewe udacafuye ko utagiye n'amaguru yawe hariho rero ibaze nk'ubu umuntu aguhaye rifuto tunabigaruke ko nca ndasozera umuntu aguhaye rifuto wewe sibyo nta mafaranga umuhaye nkuko Sofoni kivuze hano igitoro nigwiwe wanashaka amaze misa gitondeye kuri stage wanashaka n'amafaranga yo guteguriza ntebe ngazihanagure ashaka ko atayafisa ko kanya ugaje genda urakuta ngo ntebe ngo ino fumbi nge bana ngino modoka abana bayisofye mu imiduga urumva anahagurutse ukabona nyene none uwo muntu ushaka kugira umutima wo kungira gutanganana aho umuntu ngeze kavuga ngo hari n'abatipe binjira wasamara gato telefone haje imbere agusanga yanayikwezaga yitwaye ibaza bagucomoye akantu mu modoka ucuvuga ati abantu bose babaye babi nta lift nta kintu ubwo ugomba gupfa ubwo rero nimwe mu ntambamye itwa n'abantu bafise amadoka batagitanga ama lift nayo ishobora kuba ari intambamye muri abantu benshi bashaka kubatana bikora nkuko hari kivuze nana hariya avuga ngo n'abakobwa bwabo hari abakobwa bafise ingesombi narigeze kubona nari mu Kanyosha igihe kimwe umupera ari hano kujya mu gato atanga lift araza urakujya kuntu baba batonze 40 kuri bisi je rero mfata bisi tugeze ku Musaga dusanga hari ambutiyaje n'abanyakanyosha n'abanyamusaga muri abantu banje tugeze hajya ahantu dusanga hari ambutiyaje kumbe wa mupera azanye umwana w'umukobwa mushikanye kujya mbere ku Musaga arakayana acaramufata ngo undarana imisi 2 wowe ucungira ngo utampaye amuhera beef induru ikintu cyata wego mupere bahamagara n'umugore we waraza none kavuye muhira iyo misi urumva ngini intambara rero ikintu cyaje gutabara ujya mu papa abantu babonye amuhiyo rifite amukura ku muntu muvuga rero kudatanga rifite ko abantu mwanya warafise rezo rero umva nk'abantu batanga hano murabwira ati murenga akubwira ati mudashika batatu sinshobora no guhagarara kujya uhagarara wewe ukabona gucako yana kavuga ati twarabamenye ntiwibaze ngo nikindi hari ukanakabaye bari n'umubanda mutegeye akorokeramo akamunyago twafise twa nuko rero nimbuza karuko kuntu ibintu bimeze izo bi tugushimire murakoze cyane subira inyuma y'amarido nuko rero turabikebanuye murumva gituma abantu batagitanga amalifti impamvu ni nyinshi ndagane n'umukozi w'Imana umwe ndabavuga ati hariho umuntu tutigera duha lift n'umunsi mwati nk'umuntu yitwa naka ramutubwira bwati gihe kimwe ha lift umuntu akoroke imodoka yiwe umuntu nyene imodoka mu mateko niwe yatangwa gushika imbere y'uwo ha lift mugo wa ha lift nabwo ati ngo nimba ushitse utanshikanye yongeye ntusimva mu modoka yawe umuntu aguma mu modoka umuntu aringa ati va mu modoka je nigire ukazi naje banzu ndepoze ushikane yongeye ubone kugaruka rombe zose nk'umuboss amaze mu bintu nk'ivyo ejo ntugaronga mu lift abantu rero namwe musama lift muze mwiga guca bugufi no kwiyorosha kicuku injugujugu n'ubwivu n'umugongo irungurutse ubonye bene ikamye urira ushikiye uja gusa pana bango mpaga ngo mone Vox mone Vagware mone TX mone V8 wapi mone ya vraiment ubonye imodoka kunguza cyose bwe binjugujugu ingorogoje ndidire mugushikiye ugiye yakirekare protector kingiwe tabikebanuye abantu b'Imana tariki biganza tukebanure cinke twikana bana baratwaga tuti bye bye. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.